kutegera information ni ikintu gikomeye cyane kugira amakuru ku bintu kubera ko nasanze abantu benshi kino gisata cy'uburimyi nta makuru bagifiseko abakeneye by'ukuri ivyo kuja muri kino gisata neza nibaje mu bushikanje basaba amakuru kandi bashobora kuyabaha neza ya ndaryoherwa rero iyo mbonye ukuntu abanyagihugu batwakira bakaryoherwa iyo bamaze gufata bijya vyigwa ukuntu bishimira ko bagiye kuronka umwimbu n'ibiki kandi inyuma yuko twagiye tuzunguruka ahantu henshi NSDP kirigisha bano bene igihugu kwikorera inyabarega donc umwavu kugira ngo donc isi uno munsi yaratitutse itituwe n'ibintu bitandukanye hariho gutwagwa ariko gukoresha imyavu itumi yose itituka hariho kutayitaho mu buryo butandukanye no kugira ubumenyi ko muri buke muri kino gisata cy'uburimyi niyo mpamvu rero je nagiye mbona ahantu henshi twagiye duca nukuri kwa Mungu usanga uburimyi buremera kandi iyo tuvuze ngo mu Burundi nta mwimbo turonka ikibazo cyo kwibaza ni iki none nituronka umwimbo kubera ko mu Burundi hatamera asike nituronka umwimbo kubera ko twabuze aho turima canke tubura umwimbo kubera ko abantu badashaka kurima batadutahura nabo nasanze ari benshi mbere batwita n'amazina mabi kwitanga tugira ugasanga twabaye impfa gusa imbere yabo ariko nta kibazo dukorera Imana n'abantu dukorera Imana n'igihugu kubaho kwacu kandi gukwiye kuba inkomoko yo kubaho kw'abandi. Okay, yes, bagenzi. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu. Maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ni wa muhungu wanyu Omdishanjima. Ndabasaba kugira subscribe kugira ngo tube umuryango munini tuzokwa mudusangira ivyigwa bigiye bitandukanye ariko byose bidusaba canke biduhumura amaso mu buryo bwo kwiteza imbere. Okay, nagira mvuge kuri kino kintu rero. Je ndamaze amezi atari make ndiko ndakora n'ishirahamwe bita NSDP. Ishirahamwe ryashinzwe n'umurundi aba mu gihugu ca Canada. Iryo shirahamwe ni nka organisation yashinze kugira ngo iteze imbere iwabo. Umugambi nuko umuntu wese ahavuka yogira ikintu runaka akorera maze giha inyungu we ku giti ciwe kigaha n'inyungu n'abahavuka. Ikintu kimwe maze kuzunguruka vraiment intara nyinshi nije tumafashe ino vlog kugira ngo mvuge ibyo nagenda ndabona nagiye mu ntara ya Muramvya muri commune Muramvya nyine ku musozi bita Masango ariho iryo shirahamwe NSDP yahereye. Ndaja no mu Imwaro ndaja Bujumbura mu makomine ya Bujumbura je bita Bujumbura Rirare. Ndaja Igitega komine bita Gishubi. Ndaja mu Rutana komine yitwa Giharo. Ihano rubibe na komine Kinyinya iri mu Ruyigi. Ihano rubibe na Kigoma ya Tanzania. Ya aho hose ni ivy'ukuri keshi yabari kure y'imiji mugabo tukazunguruka nyene kugira ngo twerekane ivy'ukuri akataka ku Burundi ko ari isimera. Kano kanya mfashe iyi vlog ndi mu ntara ya Gitega ndahano bitwa kumugomera ndi mu ntara ya Ngozi vuye Ngozi ubusa nk'uja Gihororo cyangwa Mutaho iri mu ntara ya Gitega gufata rino barabara nahano rero bita kumugomera niho kano kanya turi kandi icatuzanye no mugambi nyene wo guteza imbere igisata c'uburimyi. Okay, reka ngirere commentaire kumbure mu byo nashoye kuyaga no mu diaspora Alphonse Nahimana asanzwe muri Canada mukuze no mugambi yarawuzanye kandi uri kuragira impact nini uri kuratanga inyungu ariko je naramubajije ibibazo bitandukanye kubera ko ibimviriwe no mugambi
aravuga ati jewe igihe nakura icambere mu Burundi ico gihe twe twari dufise ibigega twarimburaga tukagira ibigega ati cya kabiri twaragira umwimbo mwinshi ati kuko ico gihe nta nifungo twagurisha mugabo twarashobora kubiha kameme abakozi niba buri cyo barya ababanyi abandi bose bifuza kugira neza kameme ibyo kubaha byari bihari ibyo no munsi nabiyari tikindi hariho ibitungwa byinshi cyane ariko no munsi ibyo byose nabigihari ati nico gituma nace niyumvira kugira iyo NSDP nkavuga nti je rero uti nkuwatembereye nanifuza yuko NSDP yo kwiri igihugu cyose mugabo ati nkakorana n'aba diaspora kugira ngo bagende bagaruka kugatumba hahandi bavuka hahandi bataye uruzogi kugira akamaro runaka bohamarira ya ati watembereye abararahuye ubwenge donc yararahuye ubumenyi ibihugu byinshi tujamwo n'ibihugu biba biri develope gusumba Burundi ati ibyo bihugu rero ati ibyo bihugu kameme dushobora kubirahuramwo ubwenge n'ubumenyi udufasha natwe kwiyubaka no kubaka aho tuvuka ati rero si n'ubumenyi gusa n'agataye nako turakakurayo ati voilà ati nico gituma nifuza gukorana n'aba diaspora ari hose ati akaza tukifadikanya tugashinga amashami yi NSDP mu burere bwose nico gituma rero nanje omdishanye muno munsi ndabwiye ko nirwa ndazunguruka nkuko mubizi nanje naravuye hasi ndavuga ndi gisata c'uburimyi simbona ukuntu kimeze nk'ari kinyantege nke gato mu Burundi mu gihe burya abantu badashoboye kwihaza mu bifungurwa biragoye ko twovuga yuko igihugu gishobora gutera imbere kuko tuzoja mu yindi migambi nk'ama industry ari uko by'ukuri abantu niburi bamaze kwihaza ya cyo kimwe n'indi migambi yindi ikurikira ivyo ahantu rero nagenda tembera nivyo ngira mvuge ko icambere nuko tumaze kuganira n'abajejwe intwaro mu burere tugenda dutemberamo dusanga hose by'ukuri bemeze ko hamera uganire mbere n'abanyagihugu nabo nyene ari bo barimye borozi nuko nabo bakubwira yuko ibintu byose nasanze bifira muri mentalite mu vyiyumviro kabisa bakubwira yuko titwebwe ntitwara twiyumvira yuko umuntu yorima canke yokorora agamije kudandaza canke kugurisha ati twe twagira juste mu birongero twajya twafungura atariko rero inkurikize tumaze kuzibona nuko iyo umuntu abikoze gutyo iyo umuntu akoze ashaka ivyo adandaza ico giharonka byinshi bimadandaza bikaboneka n'ivyo afungura bije biboneka ariko umuntu nawe aza kurima akeneye twafungura habona tukafungura aratura ya arabibura kubera cyakoresha inguvu nke je nigeze kwibaza nti bigenda gute nk'umuvyeyi wanje navutse arima ariko akaba atarigera agira ikigega n'umunsi n'umwe imyaka yose je maze bigenda gute umuvyeyi je navutse arima nta sezo nimwe atigeze arima muga no akaba Kenya niyo mpamvu rero je nagiye mbona ahantu henshi twagiye duca nukuri kwa Mungu usanga uburimyi buremera kandi iyo tuvuze ngo mu Burundi nta mwimbo turonka ikibazo cyo kwibaza ni iki none nituronka umwimbo kubera ko mu Burundi hatamera asike nituronka umwimbo kubera ko twabuze aho turima canke tubura umwimbo kubera ko abantu badashaka kurima donc ndashima cyane ko kuva maze kuza nderekana ibiganiro bitandukanye by'ahantu nagendeye zarangyoye nagiye mbona abantu batandukanye bampamagara banyandikira abandi bakampamagara kuri tele nukuri bagashima bakavuga bati ome jewe naraje kurima kubera ikiganiro nakurikiye wagiranye n'umuntu kanaka nimba nagize muyinga uzosanga uri ingozi uri mu Ruyigi cyangwa hariya imakamba canke za Rutana bururi gutyo okay nimba nakurikiye icyo kiganiro nawe aca bikora
kandi izo bari innovation iwabo kuko iwabo bishobora kuba bidahari mugabo muri kariya kandi karere yabibonyemwo bishobora kuba byari bimenyerewe voilà nuko rero sinumva uno munsi gituma nk'ubu nk'akarorero uje nasanze umuntu kumwigisha no mubwiza umunwa kesho umuntu kumwigisha urabikora akakurabirako ni wabikora akabona ko ari ivy'akamaro nawe aca bikora nk'ubu tubwiye ugwaruka ati gwaruka ni mukundi gisata c'uburimyi maze muje no kurima nimba bamwe mu bantu badukurira mvuze badukurira hariho mu myaka hariho mu bumenyi hariho mu mafaranga n'ibiki nimba abo bantu badashoboye gutanga akarorero biragoye ko gwagwaruka ruzobikora ntushobora kurubwiza umunwa gusa ngo ni mukinde gisata c'uburimyi nawe mukuru wiwe utagihunza ariko no munsi ndashima yuko abantu batandukanye baba abari ngaha mu gihugu n'abarundi baba mu mahanga ariyo ba diaspora kino gisata bikora kizamo cyane ndanashimira cyane kandi abantu batanga akarorero vy'ukuri hariho nka Samuel umunyamakamba yazanye amamashini uyu munsi izo mashini ziwe ziko zirakora ahantu henshi nagenda ibururi nsanga izo mashini ziko ziratabagura imisozi abantu bari makurugero runini rutangaje voilà ariko hari indi defi nabonye ituma burya information ni ikintu gikomeye cyane kugira amakuru ku bintu kubera ko nasanze abantu benshi kino gisata c'uburimyi nta makuru bagifiseko hari abarundi bari mu mahanga bahora bambye ati meje nashaka kurima eske ndashobora kuronka tere ingana gutya par exemple ndashobora kuronka tere y'amahegitara 100 ndisiriko izo zitobura kuko nawe utokotesha abantu kuko aha abantu yego nivyo hariho imisozi myinshi je murabona igaragara yicaye ku buryo hajya ahantu ngira ngo umuntu asavye iyo miryango batobamwima kuko n'ubundi hari yicaye ariko kandi leta n'ubundi nayo nyene iracafise mu makomini hari ahantu henshi yakigaragara atanakime kiriho ahantu rese numva ko ufise umugambi uje kuduza abanyagihugu mu iterambere ukakuduza nawe gwiti cawe bizotuma mu gihugu haboneka umwimbu ku isoko habonekayo umwimbu ibifungurwa aho ntawobura rero kimwe mu by'abantu badafise ko information ivyo byose birimo hakiyongera ko ikindi hari abantu bavuga bati nimba koko dushaka ko uburimyi butera imbere ababishoboye nibatanga akarorero bavane n'isuka bakoresha amamashini deje ukoresheje amamashini uzobona kire akazi kuri gwagwaruka gwishira uvuga ko rutagafise kandi that's right abo bantu rero benshi bafise iyo mitahe yo kuja kugura amamashini mu mahanga ikibazo gihari nta bumenyi babifise ko ntibazi ko hariho exoneration yashizweho n'ubushikanganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ntavyo bazi kandi ntibaje no kurondera mu makuru mvuga nti rero jewe abakeneye by'ukuri ivyo kuja muri kino gisata neza nibaje mu bushikanganje basaba amakuru kandi bashobora kuyabaha neza ndaryoherwa rero iyo mbonye ukuntu abanyagihugu batwakira bakaryoherwa iyo bamaze gufata bijya vyigwa ukuntu bishimira ko bagiye kuronka umwimbu n'ibiki kandi inyuma yuko twagiye tuzunguruka ahantu henshi NCDP kirigisha bano bene igihugu kwikorera inyabarega donc umwavu kugira ngo donc isi uno munsi yaratitutse itituwe n'ibintu bitandukanye hariho gutwagwa hariho gukoresha imyavu ituma yose itituka hariho kutayitaho mu buryo butandukanye no kugira ubumenyi kumbure buke muri kino gisata c'uburimyi rero nico gituma washinze NCDP avuga ati nivyo kubwira abene gihugu ni mugure ibitungwa biragumye ari abatubishura mugabo reka base tubigishe ukuntu bo kwikorera ifumbire kama ariko iyo fumbire ikaza izana resultat ingana canke isumba wa mwavu canke ya mase y'ibitungwa kandi ibyo byose birakoreka naho rero
nk'ubu bushize naheruka mu ntara ya Gitega nangiye bugira kabiri muri commune Gishubi ngiye kuraba nyene nimbega bya bindi burya tuba tweretse abantu koko barava bagasubira inyuma bakabikora niki rero noce ngira ko ndanahimiriza aba diaspora rondera nyine gushinga iyi organisation ya NCDP ni Alphonse Nahimana reka turabashira nimero ngaha muri commentaire na description abavyipfuza mu muhamagare abereke ni gute bitunganije kugira ngo mbega abafashike kugira ngo muje gutanguza ayo mashami aho muvuka ya nuko mu Kirundi kubikoko bavuga ngo akaruta kandi karakamira cyaye karakajya ariko ku bantu byo kurusumba ubundi akwiye kumufata ukuboko kugira ngo nawe ave hasi yavanse donc uzumba ubundi akwiye kumufasha okay right kumufasha rero nawe nyine ntabwo ari kumugabira oya kumufasha mwereke aho yoza arakura icyo mufasha kugira ngo avyikorere oui nivo rero ndabashimira cyane kandi nshimira abadutahura n'abatadutahura ko abatadutahura nabo nasanze ari benshi mbere batwita n'amazina mabi kwitanga tugira ugasanga twabaye imfa gusa imbere yabo ariko nta kibazo dukorera Imana n'abantu dukorera Imana n'igihugu kubaho kwacu kandi kuba inkomoko yo kubaho kw'abandi ndabakunda cyane rero muri changement ndabasaba muri subscribe bye bye